Mwaramutse neza aho muri abari mu Burundi, abari hanze, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri za Canada n'ahandi. Igituma nkora ino video uno musi nashaka mu gatondo mvyutse naronse hari umugenzi umwe yandungikiye ubutumwa inshuti yiwe yaronse visa yo kuza muri Nouvelle-Zélande canke New Zealand, hanyuma aravuga ati reka ndabe ko ikora. Ndaja kugerageza kubereka amahinyu ari muri yo, nagerageje kunyegeza ivyerekana uwo muntu kugira ngo sindamutware privacy, ikindi cyaransize ubuzima bwiwe privacy ndabushire kuri internet mugabo ndaja kubereka. Icambere nashaka gutangurira ko ikintu bita mu Congereza disclaimer, ni ukuvuga nko muri New Zealand kugira ngo umuntu atange ico bita immigration advice, atange impanuro zijanye n'ivyo abimukira, ateza kuba abifitiye ububasha, uruhusha na license yavyo. Rero ntayo mfise, ni ukuvuga ivyo ndababwira ni uko genda vyiyumvira, ni opinion ntabwo ari advice. Ukeneye advice uzorondera immigration advisor yanditswe n'amategeko, ndaja kubereka aho bari abari mukorana, barazimvye mugabo nibo bonyene barekuriwe gukora ico gikorwa muri New Zealand. Guhera aho honyene ushobora kubona uwundi muntu aciye mu kinyegero umubaze urafise advice, uri registered, aho turahashika. Ndashaka kuvuga ko je ntari registered, ivyo ndababwira ni impanuro, si advice nk'impanuro, ni uko jewe ndavyumvira nka opinion. Ukeneye advice uzorondera undi muntu, kuko kenshi na kenshi advice ayitanga akurikije uko situation yawe yifashe. Jewe mu situation yawe nayo mbanzi, kandi abantu benshi situation itandukanye. Icambere ico kivuye mu nzira, icambere ahubwo nohera ko hari ikintu abongereza bakora ngo make Google your friend. Reka ndafishe hano muri chat ngabo ngo make Google your friend, make Google your friend. Kumbere no muri chat ndataka gushiraho ama website njya kuvisita kugira ngo uyabone, cyane ndashira muri description, ndashira muri description. Bon, make Google your friend no kuvuga ibintu vyinshi muri iyi myaka turimo, na cyane muri bigo biteye imbere, ibintu vyinshi nashoka kuvuga base hafi vyose biba biri kuri internet. No kuvuga rero wewe vyose abaye ko ugenda kuri internet ukarondeza, hanyuma ubonye binaniranye canke wabitahuye akaba ariho utangura gutanga amafaranga. Kuko utanze amafaranga utararondeza ushobora gutanga amafaranga nakamaze kuyakugekeje kugira ngo urabona wewe ngo ko wize ibintu by'ibi ngo ntushobora kurondera visa. Muga amafaranga yambere yari ubanze urondeze urabe ko koko n'ivyo bintu umuntu avuga ari vyo. Bo aha niho rero nca simbira kuri internet ndabereke nk'akarorero kamwe kuri New Zealand, Australia, kuko baba bafise ama website ya guverinoma ya leta ugenda ukaronderako. Reka ndakwereke akarorero ngaha, reka mbere ngira ico bita share, nje sharinga iyi website bita Immigration New Zealand. Reka ndako telefone ko biriko bisohoka neza, uretse okay, munyihanganire gato, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Sinzi ko mubibona ariko ni kuvuga ubiravye, hariho nibaza ko ushobora kubona iyi website ngaha iri mu Congereza, ni immigration.co.gov. ndayishyize hano mu gihe no kwibagira kuyishira ku, ndayishyize ngaho Immigration New Zealand. Naho nkuko nabivuze iri mu Congereza, ariko ndakwibira kabanga ugiye kuri internet no kwinjira navuze kwiga gukoresha internet ngaha nkiritse ko gutya urabona ko rero uvuga ngo translate to France.
ndagize icyo tango ni right click bivana icyo ukoresha suri ni na kiburyo right click byo ngo translate to français kenshi na kenshi hari igihe ya France uri mu gihugu bavuga ifaransa kenshi na kenshi usanga France iri kuri mu byo Google mu ndimi Google ishobora kumenya ugize translate to français vous voyez bienvenue à l'immigration Nouvelle-Zélande haniho hari so connecté etc etc aha so connecté en fait urashoboye gutangura urashoboye kugurura website nshasha urashoboye kwiyandikisha dose no connecté ni kwiyandikisha niba ukeneye visa de travail visa d'étudier visa de travail hanyuma harimo formulaire ushobora kwiyandikisha nubwo woba urikiriye udashaka kuzushobora kwiyandikisha mugabo kenshi bifise sense iyo wiyandikisha ukeneye kugira application ukeneye gusubmitinga demande bo reka ndeke kwiyandikisha ngaruke kuri immigration here ngaruke cyo bita home page canke bo yasuye mu gifaransa mu cyongereza reka nsubire ndayishira mu gifaransa translate to French to français kandi urako ngaha ushobora ku changinga français anglais hanyuma ikintu gikuru je mpamvu ndayigomeza mu cyongereza kuko arivyo ntahura cyane bo igifaransa kizi mugabo sinkuze ko kujya mu gifaransa mugabo nako ngaha pour visa à Nouvelle-Zélande kuvuga amaviza y'ubwoko bwose abariko baca bayakwerekana ushobora kuvuga uti bo umva amaviza haba ari work visa utanguye ngaha kwandika nk'unanditse work canke nshizeho search okay dufate kurondera work visa baca bakwereka work visa zose zishoboka work visa iyi tari ngaha no kuvuga ntibishoboka ntibibaho itaraha ntabwo ibibaho work to residence work exchange postgraduate work urabona iyo visa itaraha umuntu agwaye visa tuzokuraba ko isa nuko iri ngaha bo reka duhite nk'imwe nk'akarorero iyo bita accredited employer work visa niyo benshi bakunze kugira accredited employer bacakubwira sinzi ko iki bashaka kuguma ushobora kuguma translator reka ndaga yego demandez son visa temporaire si vous avez une offre d'emploi urumva ko ufise offre d'emploi kandi un employeur accrédité employeur accrédité bakaca bavuga vyinshi amadolari utanga umwanya imara kugira bayikwemeze dure yayo ushobora kumara mu gihugu yifise ivyo ushobora gukora ushobora gukora nibi hanyuma amener la famille si vous en avez une donc ushobora kuzana famille ushobora kuzana no muri famille hanyuma bakakubaza ivyo ukenera kuzana identité bon caractère ngaha ubiravye hagiye barasaba abantu ya police hanyuma bonne santé ya bon caractère hanyuma santé naho barasaba bon mebe reka ndeke kubiyevigiza uko birakomeye reka ndakwereka ifuru de certificat de police donc na à propos nibaza ko abantu benshi bavuga ifaransa ariko ibi musanzwe iri mu cyongereza ushobora kugumiza mu cyongereza mugabo bivuga yuko ma foi de dire notre région Nouvelle-Zélande que vous souhaitez vous devrez peut-être fonder cette agiye bisaba ko bisaba iyo certificat ya police bivanye n'igihe uzomara ino no kuvuga certificat doivent être moins de 6 mois no kuvuga ugeze mu kwa 12 mu kwa 6 zazibesa neza expire ntabwo bikizikoresha baravuga kandi imyaka niba igihe donc tout autre pays regarde hano muba mwarabaye igihe ibintu nk'ivyo police visa demande bon ndikwirukanga cyane kubera nta bivananye na visa uri kurasaba kandi ego bivana visa uriko urasaba numva ndi kwihuta
bo ikindi nibaza ko nibaza ko donc visa ya polisi okay donc visa ya polisi hanyuma nkuko nabivuze harimo n'ivyo kwa muganga ndabivuga ku majambo nihuta ko singomba ngo nkuko nabivuze byose biri ngaha byose biraha ariko ndabikubwira ndakubwira icyo mbere cyo nashaka kuvuga kuri ibi ntararenga kure umuntu wese aje muri visa nk'imyaka 2 ushobora kubisoma ndetse ukarane baramwaka mu imyaka 2 uzo kufise iyo certificate ya polisi no kuvuga umuntu agusabe visa uzomara n'imyaka 2 atagusabye ngo uzane visa inuzeye certificate ya polisi yakubeshe ico ni kimwe nabonye iyo ntuzeye uwo muntu abwiye urabe niba atazi visa za polisi yabeshe kindi bonne santé basaba certificate ya bonne santé iyo certificate ya bonne santé nayo nyene bivana n'igihe uzohamarira harimwo ijya ya radiographie ku chest x-ray hakabamo radiology hakabamo niyo kwa muganga iyo kwa muganga ugomba kuyihabwa n'umudoktere azwi ntabwo ari umudoktere wari wese batango ni panel doctor médecin agréé ntabwo ari uwo wari wese nk'ubu nk'akaruru ugiye uti ndawe mu Burundi abadoktere barahari umva ushobora kuraba reka dufate Burundi again wewe indi gushanda ndakwereka wewe utuza kwironderera ibi bintu ntugomba kuvyikora aje gusenda kukwereka ko biri kuntuze ngaha mu Burundi babonye resultat imwe umuntu umwe umudoktor umwe reka ndaho wari we bo bavuze ngo ni ma reka ngura ko carte okay nivyo irahari Bujumbura donc centre d'évaluation sanitaire de l'OIM à Bujumbura donc niyo centre yonyene urekuriwe kuja ko iri mu Kinindo quartier Kinindo nta wundi mu docteur aza kuguha iyo certificate ni wenyene barekuriwe mu Burundi ibindi bihugu usanga harimo benshi mbwa mu Burundi bakora wenyene ukeneye iyo radiologie niyo certificate uzaja kuri aba docteur bo kuri centre d'évaluation sanitaire de l'OIM hari unabwiye ngo iri mu Rwanda gusa igena abanyuma hari mu Rwanda gusa ariko no mu Burundi hari so I'm sorry nibaza ko ntavuze vyo bo urumva tuza kugenda n'uyu wenyene barekuriwe gushika ubu mugabo ndabivuze ubu ejo ashoye kwemera wundi no kuvuga iyi ndiko ndarondera amarese agoma hinduka mugabo baza ko banditswe ko dufate kuri mu Rwanda dufate ko umuntu waba ari mu Rwanda vous cherchez mu Rwanda nyene baza kora OIM nabandi hari umwe nyene naho nyene ni OIM nibaza ko ari Organisation Internationale de Migration bo dufate kuri muri Kenya ugomba kubirondera muri Kenya ni benshi OIM n'izindi urazibona giye muri South baba benshi kenshi abari nk'aba privé aba docteur privé donc certificate ya police certificate yo kwa muganga kenshi birasabwa iyo uzohamara imyaka irenze 2 iyo visa ari imyaka irenze 2 icyo nuko kiraba rero umuntu ariko gusaba akwemera kubikwa guhaye visa ukamubaza ati none ibi bintu kumenga ntivyakozwe wewe kwisomera ukabitahura ugira imana ko ushobora kuba mu Gifaransa kenshi je nanzi ko biri mu Congereza bo ivyo bibi havuye hari ikindi kintu bita icongereza nk'akaroro uje kwiga ikindi ushobora kuja kuri internet tukabaza ati does NZ require English test immigration for instance ushobora gushira mu cyushaka cyose niho navuze Google and so now yes for many New Zealand resident visa pathway include skilled migrant there is an iyo test kenshi ko bayemera ariko koze ikintu tango ni IELTS ikiyo cyugenda ukakiguguringa IELTS naho nyene igihe mperuka kuraba umenga nta centre yari hari mu Burundi zo kuja kuyifasa mu Congereza ico gihe urana ko nka skilled migrant other visa categories bivana na umba bimwe yose usanga itandukanye n'iyindi student visa giye bazisaba ivyo ukabisettinga so ikintu ngomba kuri searching asigenze ngomba kubikurondera kumva situation bitandukanye iyi IELTS itahure ni ryari bayisaba niba usaba student visa urabe ko bayisaba sinaberetse aho sinaberetse icyo narondeye okay sorry na buretse nsubira inyuma gato ndacari ko ndasharing website reka sharing ntuze yose reka nshinge site yose hanyuma sharing desktop yose entire screen yaza kwata gikomeye kirimo okay
Bonaraha. Oops. Am I sharing the whole desktop? No. Okay, let me go back. Share entire screen. Share. Okay. Bo, nibaza ko bidakunze. Okay, yeah, bifata igihe. Ngiyi donc entire screen. Okay, ngiyi gusa bica bicana mo yongarukije kuri ngarutse umuca mubona jewe. Okay, ni narondeye donc IELTS ni immigration IELTS New Zealand IELTS. Donc ico nico ugomba ukakirondera, no kuvuga navuze ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu navuze ni icyo ugomba kuraba ni kangaruke ngaha amvuge police cert, certificate de police, hanyuma urabe n'ikintu medicals, hanyuma x-ray nacyo nikiva kuri medicals, ariko hari ubudasasero amezi uzohamara ivyo wewe wobirondera. Bo, iyi nayo ndayicako ndengana. Donc ikindi ushobora kubaza nk'akarorero, can I give immigration advice? Can I give immigration advice in New Zealand? And ukachukua ngo in New Zealand you can only give immigration advice if you are licensed. No kuvuga ushobora gutanga urekure gutanga advice mu gihe ufise iyi license, canke abo ngo exempt barekure gutanga intuze nk'abaroya abacamanza barekure gutanga advice muko kenshi naba immigration licenses. Hanyuma rero umuntu akubwira ati jewe ndi registered, ushobora uja ngaha ona handitse ngo find advisor. Ushobora kumutora, dufate ko yitwa, ushobora kwandika izina ariko kenshi aguha inomero yo ushobora kumutora, ariko ushobora kuronda kandi umuntu yitwa Matthews. Just nk'akarorero urabe ngaha urabona ko mbonye batatu, hariho Siju Matthews n'inuza yiwe n'igihe yarashaje umuntu ntaki registered, hariho Matthew Perich uyu nawe nyene yarashaje, hariho n'uyu yarashaje nk'abantu barekure gukora zaraheze. Mbo reka ndabe I don't know Brenda, ushobora gushakisha umuntu wari wese n'uyu 6919 cancel dibaye cancel nzashobora kuba yakoze ikindi kintu, yashobora kuba yarashaje. Mbo aho ushobora kuvuga bo ushobora kurondera uwitwa, reka mfate izina rya John ko rirazwe cyane. Okay, now you last issue. Then this is the current. And go kind of chakora in expired, in current. John Miranda Villanueva ila chakora. Nina address ya hawa na company akoreramu. Nukuvuga company iba irekuriwe gukora muri New Zealand bashobora kwirondeza. Bo sinzi ko turi kumwe abantu b'Imana. Njya kuvuga menshi njya hirya no hino uratoramo yabona yakamaro mu Rwanda ndabwira resume no mu guheza njya kugira resume mwa kugeza aho ngeze ubu, kandi usiye ko nagenda bishira ngaha kangaruke muri chat. Ushobora kuraba umuntu arekuriwe gutanga advice kuguca amafaranga ngo gufashe muri visa muri New Zealand. Ubundi atarekuriwe akanagutangira visa ashobora kuyaka batisubiza inyuma, uyu muntu nitumuzi ntazafise uruhusha rwo gutanga kugufasha abantu mu kurondera amaviza. Okay, iyi website ariko niyo habiko information nyinshi, ni kinini cyane, bisaba umwanya wo kuhamara igihe ushatse mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa niba arico utahura. Bon, icyambere navuze make Google your friend, icya kabiri urondere information cy'igihugu ugomba kujamo, nsinorandira kuri New Zealand ko nibaza ko France nawe ifise website yayo, Australia website yayo, ushaka kuja muri byinshi mvuze iyi kubera ndi familier de niyo uwo muntu yagomba kuza. Bo ikindi nukwiga kwanaliza, hari ikintu abarundi dusaba abarundi, hari ukuntu abantu usanga bizera umuntu abonye urupapuro kwikasha gaca gwemera. Hari impapuro nyinshi za fake ziriko kashe kandi zigomba gusa n'impapuro legit, novuga legitimate. Urumva
ndaja kwereka ifake ngaha nk'akarorero amafake nabonyemwo reka quickly ndahakunda kwereka nka jewe ngiravye gusa mbonye today nkibonye ifake naciye nti ni fake reka ndakwereke nizere ko okay sorry reka ndanyegeze iyi okay mumbabarire gato reka ndabe ahatari ko amazina y'umuntu umenya nakuye kwizina nakuye kwizina okay reka mpagarike recording kuri ubu mbanze ndondere mpagarike sharing mbanze ndondere iyo document kugira ngo nditubona amazina ya nyene y'uwo muntu ariko arasaba iyo kuko nayibitse ahantu reka ndayirabe hanyuma ndayibereke ukuntu ari fake ntunge gato usiyi nshobora gufuta amazina ndafuta amazina nafusa amazina kuri uyu muntu kugira ngo ntimubone amazina yiwe usibye ko kandi nibaza ko come on okay there ndayibonye aho nafusa amazina sinzi ko mujya kuyibona reka numere nk'uyikuza kugeza reka nsubire nsharinge kandi munyihanganire gato sharinge the entire screen okay reka nsharinge okay entire screen is okay reka nsharinge windows tura okay entire screen ubwo nshoboye kuza ndataratamba hirya no hino okay share hanyuma ndindira gatuma ngabira afatika kugira ngo sharing yibonekeze ariko hagati aho reka nzane iyo document ndiko ndavuga ariyo yiyi niyi nibaza ko muyibona sinzi ko muyibona iyi document nazimije amazina y'uwo muntu icambere je nashotse mbona iyi tariki uyiravye aka karongo ni karekare akarongo ni kagufiya iyo ukoresha ordinateur ibintu vyariko na ordinateur nta kuntu upreshinja gakwawo nta kuntu kamwe kaba karekare kandi kaba kagufiya jewe muna kibinyeretse nakibona iki sico iyo ako gakwabu nako gakwabu ako karongo utwo turongo tubiri kari hagati y'itariki n'ukwezi n'akari hagati y'umwaka ntabwo bisa sinzi reka ndabe ko ibyo ndi gusharinga mu bibona muri kubibona oya nsina sharinze okay reka nsubire kandi ndime ndabe ko bishoboka reka nkoreshe window menga ku entire screen biragora reka nkoreshe window tura okay sawa murakabona nyaza ko mukabona ndi gusharinga okay mfata iminota ibiri ndaba ko vyasohotse kuri ndikura kuri telefone kuri ndiko ndavuga biri kwibonekeza kugira ngo sizaba ngo akamura kabona kandi ntabiberetse buri hangana immigration ifata amafaranga menshi ndi bazofasha amasaha yo kubiraba ko atacu bita it's worth it biragufasha okay ndabona bitibonekeje sinzi gituma okay sharing reka nsubire mpime ndi gukoresha Google YouTube Studio umara gusharinga ntibiyorohera reka turabo voilà okay ubu rero urabona ngaho ko ndi gusharinga telefone ndagumiza hafi nze ndabiraba
urabona ko ndi gusharing bo uko nabivuze rero jewe consta ya mbere nagize nuko aka gakwega ni karekare ugereranije naka iyi tariki ntabwo yanditswe n'imashini imashini ishobora kwandika amata ubibonye nako harimo agahaze sinzi ko ufise amaso neza udukwego tubiri dutandukanye kandi imashini yo wandika itariki ugira 23 agakwego November agakwego kazo kujya agakwego kambe n'akakabiri agomba kungana ordinateur nti sico kimwe n'ikaramu y'umuntu hageje nahabona ikosa rya mbere tukivuganye ibindi kumbure ubaye muri Nouvelle Zelande kubona harimo amakosa harimo amahinyu mugabo kinashaka kuvuga ko akugezaho nahabonye amahinyu kubona hinyu iryo ngiryo n'utazi ivyo amategeko ya Nouvelle Zelande ikindi iyi tariki 1st of March itariki imwe y'ukwa gatatu wumva ati what about it itwaye itariki imwe kwa gatatu I'm clever ugiye kuraba mu tariki imwe kwa gatatu ariko umunsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu mu bihugu byinshi ntibakora harimo Nouvelle Zelande ibihugu by'abongereza ko gatandatu nta kintu nta muntu wo muri office akora abandi barakora ubutwajanye abana mu byo guswiminga nibaza departement ya gouvernement ikora n'ibintu bikoba kuri no public no kuvuga library mu Gifaransa library bibliothèque ubwo bibliothèque no kuvuga swimming pools ahantu abana baja koga n'abakoze mugabo haba ha leta aho mugabo nta biro ubu telefone immigration ubu ugatelefona babwira ati turugaye na call center yo ta centre de contact center ntabyikora bikora namba na gato okay ico ivyo bibiri jewe nivyo navye nkibona bwa nti uraba amaso iki kintu ndigifise sense mbo ikindi kuri jewe navuze ni caregiver kandi kenshi na kenshi ntuzeye hari ubuzinzi yuko mbwa je niyumva ne information je ndi hano ko kubwira mu nyuma ivyo wokora kushaka kwaza umuntu hari nibo muzi caregiver nakazi ko gufasha abasaza bajya abasaza ba mu bigo by'abasaza ego nivyo barabakenera mbwa nta muntu bahaviza ngo ave hanze zo gukora caregiving job ntabwo nta n'umuje ndabizi kome nk'umuntu ndahaba ikindi cy'umuntu nakoze amadosiye menshi ya immigration izi nomero zibiri application number na client number ntizigera zisa okay kandi nifise sanse ko idokima yoba ko inomero zibiri zitwa amazina atandukanye mugabo zisa kubera ki wo duplicate iki numero mugabo je ndabize as a matter of fact ko application number na client number zirasa mugabo ngaha zirasa ni 834 iyo ni fake inomero mugabo anakumenga ni legit kwera urabona hariko logo logo ya niyo ikindi cyose menga nivyo buri kintu menga nico uretse izi nimero zibiri ntabwo zisa normalement nafishura kubiguguringa ntuzeye forma ben yaza kwimwe muri izo sinibuka neza yaba client number canke abari nomero gusa ibitigiri gusa nta ndome ziri mu ni a ni 1 2 3 5 9 7 bo rero navuze ko kuri ahaje nabonye amakosa atatu ndavye gusa bikuraba n'amaso application number na client number zirasa ntabwo zagomba gusonera n'ibintu bibiri bitandukanye date ya 1er mars ni ko gatandatu nta office zikora hanyuma date of birth itariki y'amavuko ntibyumvikana ukuntu computer isohora ikintu nka kijya ntigiformye neza sico bon the start of the visa is 01 March ibindi kumbura byo ba compliqué kubisoma nogezaho mugabo je nivyo bitatu nabonye ni kuvuga application number visa date niyo date de naissance mugabo cyakane nka genze New Zealand ububuzi nta visa baguha uri hanze bona cenda mugera umuntu uraraba neza d'abord nta muntu aronka akazi muri kino gihugu aronka visa muri kino gihugu atararonka umuntu yamuhaye akazi ari hanze abari hano bo harimo visa zimwe z'umugabo ububuzi generale nta muntu aguha akazi ubanza kuronka akazi kwanza mugabo umuntu yari male yarondeye yamuhaye n'akazi
ariko imbere yuko ngenda ahandi mbere yuko nja kuri ico kwanaliza yako kazi yo job offer reka ngere ngaha aho kwanza mvuge ku kindi kintu nivyo nabwiye n'umuntu icambere New Zealand ibintu byose biri kuri internet no kuvuga ari ikintu bita visa verification sinibwo naja kurondera kuri internet mugabo ugiye muri internet visa verification services no kuvuga verification de visa ugashiramwo amazina yawe niyo visa baguhaye nibiki bica vyerekana iyo visa yawe ko ikora canke idakora ico ushobora kukiraba wenyene umva umuntu ariko akona visa mvuga ati bo reka tuje kuri visa verification service kuri website ndabe ko visa yanje ikora tuze ko yoca guhunga ca yigira ko abazi ko ari muswaye ikindi ushobora guhamagara inimero kuri page ya kabiri y'iyi visa haba hariko inomero za office za New Zealand izo nimero ushaka kuzana kuri internet uzihamagaye ni call center haba ari umuntu base mu interprete avuga ifaransa avuga ikirundi avuga icongereza avuga igiswahili ikinyarwanda urimi rwose ushaka bose ba interprete ucuba bakubaza tubwire ubiye uduheyo application number yo hejuru cyangwa uduhe kind number yogira kabiri cyangwa uduhe passport number bakenera kimwe muri ivyo bintu bitatu mugabe muri ivyo bintu nta kimwe gisa n'ikindi bwo vyose birashobora kukwidentifia bagaca baraba okay turabonye dossier yawe tugira amazina yawe n'itariki bavukiyeko nitwa Ndagijimana Hermenegilde unavutse itariki 14 z'ukwa gatanu 2023 ivyo bintu basanze bihuye bacamenya okay ni wewe vuga ikibazo ufise bagaca bagusigurira cyo ushaka cyose ukakibaza mugabo bidahuye nawe ucumenya ko iyo visa atariyo nk'uyu ushobora guhura nkuko navuze application number card number deux choses totalement différentes ico ndakibona vyibonekeza bo ngerageza rero ku resuma novuga ibi ubwa mbere ukaraba ubwo rupapuro bakurungikiye ukatangura kuruha ibikuru questiona nk'ivyo nakubwiye nka kenshi na kenshi ibintu bibiri iyo abantu bashize iyo ufise urupapuro rwa officiel ruri ku bintu bibiri dufate je ne sais pas numéro de référence na numéro du dossier nta kuntu bo kwandika ibintu bibiri bisa ngo bafite amazina atandukanye niyo bari confusion ibihugu vyino baba bari clair bakora mu dara clarité ikintu kiri confusing nticyumvikana inomero zibiri zisa zitwa amazina atandukanye that's confusing ntabwo byo bamwinjira cyane date sinzi ubwenge nagize nteka ndabi date mugabo nico amadate ukaraba okay uyu muntu yavuze iki ko cyakoze kuri uyu munsi usanze ari dimanche probably masico n'abantu bakora dimanche ngakarorero hanyuma overall cyo kuri overall ukaraba ingene iguru papuro rusa impapuro officiel ntabwo ziba zanditse mu kajagari indome zimwe hejuru zindi hasi zimwe muri capital zindi muri nk'ibyo bya Hokia Trust Hokianga Tuitia Trust NZ kubera ikiborinda caregiver kubera ikiborinda kubishira muri majuscule na nivyumvikana kubera ko muri majuscule ibindi bitaze muri majuscule ukaraba donc ukuntu uko papuro rukogwa hanyuma ukaraba ko nk'ivyo visa verification kuri New Zealand hari nomero ubushobora guhamagara hanyuma umuntu yabigukoreye ukaraba amazina yuko ushobora kuba yanditswe ushobora no kuguguringa hagiye afite amazina abantu bayafise ivyo nivyo je nabonye kuri iyi visa nkiraba mu nyuma rero no yaciye andungikira iyi work permit hang on what am I no yaciye andungikira ico yise ngo ni work permit ayo ni fake nga not work permit job offer okay job offer iragoye kumenya ariko nk'akarorero ushobora kuguguringa iyi company ukaraba ko yanditswe muri New Zealand again New Zealand ibifise ahantu ushobora kuraba company register cyangwa ni company register aho amazina y'abantu company yose yanditswe mugavyo ndaza ko biri advanced kumbure sinobirandiramo mugabo iyi company nk'akaroro naravye sanga ntabwo iri muri New Zealand nitanditswe iyi adresse reka ndakwereke 12 Waima Road ndakwereka adresse kama sinba naironde sanga ni ya fake kandi sishaka ko twiga turaja muri Terabona iyi company mugabo reka ndakwereka iyo adresse 12 Waima Road easy New Zealand kiza cyaha ibintu byose biri kuri internet so uje ngaho ukagira number 12
Waima Road Tokoromarora. Okay, icambere ukonstarara ko muri nuzeza mu kwandika adresse iyi postal code mu bisanzwe ivyo ni je nabimenya kubera mba hano. Postal code bayandika inyuma y'igisagara. Mu nkazazimba gumenya na UK mu Bwongereza kesha kizo nomero zandika imbere y'igisagara akavuga ngo 12 Mandela Road 597 Harare district. Ino babishira inyuma kenshi na kenshi kwasanga ya ni nkuko nyene ubona nka uravye kuri Google banditse izina ry'ibarabara hanyuma igisagara hanyuma inomero mu nyuma. Bo hanyuma ikindi ugiye kuraba ngaha ugugurinze neza ugize ubwindane. Oh okay, ndandiza ko nihuse reka nsubire inyuma gato. Uravye kuri Google Map hariho icyo bitango ni street view. Street view ishobora kuguha iyo nzu ukwisa kenshi na kenshi no kurabo okay iyo nzu ni nta kuntu iyi nzu bo muri Nouvelle-Zélande nta kuntu office kwinzu meze nta umuntu haba novuga ko ari no muri rural kubera mu gisagara usanga ututubara tuja mu mana y'umuntu turi makadami turimo agasima dusize ubwayi ntisize no kuvuga iyo ni inzu y'umuntu yibera mu bafaye adresse nyine batoyi bashirako ari umuntu atanga kazi yatera ko ari company ikuze. Ikindi uravye ngaha urabona ko ari inzu residentielle. Izi nzu urabona ko ari residentielle ifise meter square metre carré 90. Iyo musanzu n'akazu gatoyi ivyumba bitatu n'agatwarete nishobora kuba office. Ni inzu iri ahantu mu gisanze niko novuga. Urabona ko hatandika ko ari inzu nyinshi nk'ahantu urabona ko ari atutungaye hirya no hino. Bo umva ico ni kini najewe ndi hano ushobora kucobona iyi adresse niboneka ko ari adresse ya business. Bo ico ni kimwe. Bo inimero undi nk'ahandi je nshobora kuba telefona. Icambere wumvise interview umuntu avuga ico gihindi kenshi na kenshi amakoro sentare mu Buhinde ego nivyo mugama company locale nk'aba na telefone ari samudi baca barishura baca no samudi telefone ma office yose arugaye na ma office atanga akazi buyuguruye. Bo ikindi ino tariki 1st of March same ni ya tariki kandi bamuhere ko visa uvyumvire yonga yaronse work permit kuri uwo munsi niwo munsi yanarose ko nakazi kandi hari samedi. Urumva iyo coincidence nishoboka bo ico urumva ushaka kukikonstate ariko wirenganira gutyo. Bo kiri nkaje ndi hano ibintu vyo kudomeka kw'ibidodo kuri offer ibi bidodo biri vya hano New Zealand nk'igisigura iki New Zealand nta kidodo kibaho ibi vy'amasirizi ntavyo bakora nta zina ry'umuntu yanditse ko ngaha urumva nta zina kenshi na kenshi umuntu akuhagaze hagati ni naka James kagize gute president wa company cyangwa ikindi kintu umva nk'ivyo nta bihari. Nje gusoma ngaha ngo ufise konji imisi 40 mu New Zealand ntuze standard imisi 20 hanyuma bavuga ngo plus bank holidays nta bank holiday mu New Zealand haba ndi kuvuga nka genda hazi bank holiday nta sense ifise. Imwe navuga kandi ngo your normal place of work will be under New Zealand icyo nta sense gifise. Byaza kuba ahantu uzokorera barahavuga bati not under in bati ni muri in it's already in Auckland in Wairau whatever the city is not under New Zealand has sense. Ikichongereza mfite nicyumvikana iyi phrase c'est pas une phrase anglaise orthographe nous sémantique nous sens. Bonne nyine byo gukiramo amacouleur ukandika na green na bleu kubera iki wogira ibintu nibi. Okay New Zealand ntabwo bari bandika umushara par mois kisho bandika ku mwaka ukazohembwa ibintu nk'ivyo. I don't have ibintu vyinshi je ndiko ndaranka iki cyose ni fake kibi gifeke sinokubesha nibashaka baraza tuvugane je wakimtere kwika gifeke. Okay bona kukuza kusoko niki urayiraba ukayanaliza hanyuma nkawe umutelefonye niba ari company itanga akazi yateza kuca yishura ati ni jewe amakuru maki bo e-com ma company mention nizera na .co.nz not .com. Okay
reka ndakwereka na website wanashaka nage kuri ya website yawe hanyuma ujya muntu waye akazi na caregiver mugabo wewe ngaha nta hantu ha caregiver mbona travel consultants real estate nta muntu akora ibintu nk'ibi vyose construction NGOs nta muntu mwe nize nakora ibintu vyose avanga ino ba specialize migration assistant care skilled independent counsel visa boy ivyo somba nama bluff yo kugira kwereke kumenga ni legitime mugabe ikindi jenshon na quickly uje nkaha aha ni Facebook yabo reka ngike kurara nta page ya Facebook binjanye bingakaye kuri page wanje it's not their Facebook okay bo ushobora no kwera ngaba iyo ugize click ukafata copy link address ugaca uyipestinga ahantu hose ushatse unako ari facebook.com hagomba kuba ko company izina rya company ryabo same with the Twitter look it goes to x.com nta ntuze nta donc copy address link urumva azi ko Twitter bari Twitter nyuma bakaja ku izina ryawe ngaha ntaryo ntaririko nico kimwe n'iki ndakizi kwa cyo kibasenga nakiraba instagram.com usije kuna ya donc nk'ibi vyose ya Facebook ntayo baba bafise iboneka legit ku muntu atamenyere ivyo mu website bwo agenda bimenyereye it's all fake bo nkivuga ngo 20 million customer 20 million wosha gufasha abantu 20 million gute gihugu ca Nouvelle Zelande kibamo miliyoni 4 zikiyo miliyoni 5 abo 20 okay bo reka naye gukomeza ariko biboneka ko iki cyose ni fake bo employer accreditation okay donc company ukayiresearchinga nico ndiko ndavuga ugashira mu bwenge hanyuma ukabaza abantu bahamenyere nivyo nagira mvuge donc ngarutse kurezima kuri job offer kuri jewe idate yo kwa nta muntu agwakatse kwa gatandatu mwabagabo mu ino kwa gatatu ntibakora kandi kugira ngo idate job offer urayironka excuse me donc sequence ni ubanza job offer hanyuma uronse job offer ugashikosha mu gusaba visa nivyo kuzira ku munsi umwe uronse job offer no munsi ugasaba visa ifata imyaka amezi umwe amasomeni indwi zingahe ku processinga hazo kuba difference n'imiburi y'imisi mikeyi hagati y'indwi zikeyi hagati ya job offer n'umusoro uno munsi ugira application donc baguha visa application ushobora kuyitanga uzatanga job offer kandi application ikoze no munsi visa zo yiguheze indwi zingahe navyo bari kuri internet bo ikindi itariki ngo nabivuze hanyuma letterhead ariko ikintu bita letterhead ni nka logo y'iyo company hiki cyagomba iki kintu ubona ngaha cyagomba kuba no kuri no job offer letterhead yatza kuri ngaha asinzi ko mubona niyo bagize Republika du Burundi haba hariko kintu cya Republika y'u Burundi hejuru ku mpapuro zose officiel zikoresha so niyo bita letterhead iyo nta yari hanyuma aya makurere blue green kuvanga ivyo byose n'amafuti ntavyo bakora hanyuma harimo ama erreur ngaha usomye afite sho kubona ama erreur nakweretse nk'ijya ya under New Zealand ijya ni erreur novuga y'icongereza bina ko cyongereza kiketarisiyo sigoro migwi kwa mbese tuzi first language bank holidays sinzi ko wabakoze rero ko agize ibona mugabo n'ivyo ngivyo inyica gatandatu ngo you will be able to participate in the following insurance benefits ote ikesho mu cyongereza ngo following insurance bacha bajya ama list yazo nana ko hagize 2 point mugazo izo insurance ntazandikeko ngo ushobora kuja muri ibi bikurikira agacagira 2 point muga hasi ntagire icashiraho ntasheshe yo sincere kenshi koma bacashya ko izina ry'uwo muntu nakaza akora mugabo wumva nkahera 2 point sinzi ko magice gatandatu heza 2 point mugabo twaye kwitega liste zizo schemes zizo benefit nazo yashizeko bivyo byose yakubira akavuga ikintu kiri fake hafi n'ibintu byo guca ubwenge ugakanura ugatangura kubona ibi bintu easy bo signed by navuze ko nta signed by ibintu nk'ivyo bo nicoro je nashaka kuvuga sino hagarara ko kuri iyi kuko ndumva fake zikorwa henshi arundi munevi yambye ngo bari ko murondera akazi muri Turkey amashuri muri Turkey navuze uraba maso nabo bashaka ko abantu babafekere bariko bashaka kukwiba uzorabe niba gutware amafaranga yawe
bo nibi nashaka kuvuga amfete murabe hama abantu ngaho bashaka kudurya amafaranga cyane cyane ko tuba mu bihugu abantu baba badesespere haba mu vy'amashure haba mu vyo gusaba akazi n'ibindi. Ikibazo rero nk'aba bantu usanga umukurikiranya amafaranga naho ubishobora kuronka na polisi n'ivyo rashe kumutora ka polisi nkaze Interpol ara aka operation gatoyi ntabwo wakurikirana wowe uhombeyemo. Bon nivyo nashaka kuvuga. Donc mube maso mwige gukoresha internet, mwige gukora search, Google search, mukorana amakenga umuntu wese kuzana akadiri ugakore ugashiramo amakenga ufise abantu zihirya no hino ubaze uyu muntu yagize neza kuko yarafise umugenzi aramubaza uwo mugenzi nawe acaratombara abo mugenzi wanje arazi ko ndino cyamba ati iki kintu kibona gute mugabo nje ndakiraba kandi ico gihe yagira akate itike y'indege nizere ko atakazi ndege ko je peux dire 180% iki kintu ni fake. Ico no gishingire ntahe niyo tuma ndagise ngaha nakigaraguye neza ndatakuvuga mu gatondo ntarabona n'iyi kete maze ko ni kete ndavuga ni fake ndatelefona iyi nimero je na telefonye ndamutelefonye nguri hehe nguri muri Nouvelle-Zélande ntoya mugabo malheureusement kubera ngiye bari telefone nje kuri telefone y'umuntu ndibagwe ntukangwe n'izi nimero 9 nizo muri Auckland mugabo bavuga ko ari mu yindi region nicyo cyane ni fake mbari muri office nimero muri Auckland ishija kuri telefone yiwe agacabona ko telefone ndi muri Auckland ndamugana acavuga ngo twe dukora n'abari hanze ntego ntibamwe muri basikamere ngo kubera ko uvuga ko turi basikamere kubera ko uri kumbaza ibibazo kandi naje ndaza kukubaza acarankata urumva no musikamere yavuga iki ururimi rw'igihindi so mwiyubare nizere ko uyu muntu atari bwagura itike y'indege kuko itike y'indege yo kuzana amafaranga menshi cyane uzanye visa ya fake by the way ntugira ngo ngo wavuyishikana no gugaca wigumiraho cyangwa kideklara nturengana iyo uvuye muri Afrika keshi na keshi nta ndege iriho iza direct za muri New Zealand. Okay bo indege zose zica ubiye muri Australia ntibakwemera ko nta transit atafise visa yaho ubiye muri keshi bica mu bihugu byo muri Asia baza Middle East mu henoro ya za Dubai za Qatar hanyuma cyane za Malaysia za Singapore za Hong Kong za Bangkok muri Thailand ibintu nk'ivyo. Ikibazo rero cyose muri ivyo bihugu byose zo aeroport ya nyuma ucuje urukana muri New Zealand baba bafise kuri ordinateur kuri computer baba bafise system uvuga izi visa number visa yabo bagaca bayishiramo baca baraba iyo namba kuri ari y'ukuri ko uhuye n'amazina ari kuri yo kuri gold visa papier ufise ko bihuye n'amazina ari kuri passport yawe hagize na kimwe kidahura nubwo wabarihenza arigiye mu baguhanga visa kihenda mu kwandika izina bagasimbura udome cyangwa bakwandika kundi ico gihe baragusubiza inyuma kabisa. Rero bagohe na visa ubanza kuraba ko vyose bijanye amazina nimero za passport n'ibindi. Rero nta kuntu woshika muri New Zealand ko numva umuntu bavuga ngo je noreka ngo nta kibazo ngo noreka ngashika gushitsa muri New Zealand ngaca nideklara ko ni impunzi nk'akaro cyangwa ibindi bintu. Forget nijwa kurenga ibi uziye ko kandi kuri aeroport ashaka gusubiza inyuma straight bakona ibintu vya fake muga iki kintu gishobora kurenga aeroport zo muri Moyen-Orient cyangwa aeroport zo muri Asia arizo zishaka gukora muri New Zealand. Australia ho hibagire na vyo transit ntayo baguha. Bo nivyo nashaka kuvuga nimba hari ico ufise ubaza nkuko navuze ntabwo ndi registered nk'umu immigration advisor kuvuga rero ibintu navuze je ni commentaire ziwanje ariko ukeneye ku information generique ndazifise cyane kuko nabaye muri kino gihugu naje nakoresheje iyi systeme y'amavisa kandi agenda afasha abantu d'une manière informelle ari famille shaka kumufasha nta kibazo profike utamuca amafaranga famille shaka kumufasha birarekuye iyo amafaranga umuciye. Bo sinzi ko kino kongera ko icyo nshaka kuvuga ibi ndabikoze ni nk'umufano cyangwa cyaswahi na karorero ariko ukeneye urone n'umuntu kugira ngo no service mu France ja kuri Londres icyo bita website official website
urabe uko abantu bagomba kuja mu Bufaransa amubwiye ngo ugiye kuba umunani dufate nko gukora mu gikoni ukaraba ko koko Ubufaransa bufise viza zano ja ko mu gikoni kuko na kenshi usanga badafise amaviza yo muri abantu bose ibintu nk'ivyo nivyo je nashaka kuvuga bose nakoze matematike nyinshi mugo nivyo bihumbi 4 reka nkora matematike wanashaka gombye kuja kure unako bavuze ngo uzoza uhembwa amadolari 29 sinzi ko hari aho mwabibonye vyari kuri yantuze ya immigration okay byari kuri immigration ntabwo binga mugabo ivyo bihumbi 4 ku kwezi 2720 reka turabe ugomba gukora mibare my friend 4720 was it that 4720 ku kwezi ngo tuzatuguhemba 4720 per month bo ino nta month bakoresha ndakano kubesha mugabo ku kwezi harimwo indwi zine give or take 4.33 kwanza kenshi mu kubigira neza ufata ku kwezi times 12 hanyuma divide by 52 kagabana mu bitana aho cironka ayizozahangwa kundwi ino afite bahemba kundwi bo indwi nayo ino irimo amasaha 40 en general usibe ko ntabonye ajya amasaha ajya umuntu akora kuva saa bavuze kuva saa 4 gushika 18h n'amasaha menga na 18h okay n'amasaha 8 but in any case urumva indwi iba amasaha 40 umva ko deja ya n'amadolari 27 mugabo hajya bavuze ngo ntazokorera munsi ya 29 byose kana nibihuye donc iyo wicaye ukakanaliza document urashobora amahinyu azirimo bo nico nashaka kuvuga ndarangije sinzi ko nokomeza ngira amaresume nakoze amasamare menshi ariko meze nk'ugisubiramwo icyambere Google ufise ikibazo kipoza uko nyene ucumva ubishe mu rurimi rwa Google bashobora kuba ari French cyangwa Icongereza Google iraguha inyishu nyinshi hanyuma urabe cyane inyishu zivuye ku ma website officiel ziba ziri .com kesha ari gouvernement za gouvernement shobora kuba ari GOVT canke GO canke GAV hanyuma uzo website uzisongora neza ikindi ushobora gutelefona hafite nimero mu sicuke no mu bihugu by'iwacu ino telefone ingene umuntu aguhaye baca banyishura ku munsi bari gukora amatariki yarabe ibintu byose byanditse weekend cyo ko abantu nawo keshi usanga atabwenge bafise nta kintu gutanga kindi ndumufekere nta kintu fakinga somebody kuko it's obvious ko ari fake bo ibyo ukabiraba hanyuma urupapuro bari koyeretse ukamera nk'ururaba n'amaso na Gmail ukarujimera cyangwa magnifying glass sinzi ko bagita kijya kintu kuri microscope ukakira uti aka kantu ikintu cyose na ordinateur keje na keje usanga atagasembwa mbega muri make ordinateur it's claim isohora urupapuro rugosoye ntabwo ushobora gusanga uduma n'urwanditse hejuru undi hasi keje na keje baba bafashe urupapuro legit visa bafata visa y'ukuri bakayiphotoshopinga hanyuma bakaja bazarafuta ahantu hari amadone bagashiramo ayandi ubwo mu kuyashiramo bashobora usanga bariko barihenda kuko urumva ibintu byo kudendekanya kandi keshi na keshi ntibafise na technology advance baba bari mu byo bihugu bya Nigeria no Buhinde. I'm sorry to say that. Bo ivyo ukabiraba hanyuma ukanabaza abantu hirya no hino imbere yo kutanga amafaranga kuko amafaranga menshi uyu muntu avuge vyiza bo telefona imbere ko bakata itike y'indege so kuvuga ngo ndemukata itike y'indege ko je navuze ko ntari mu advisor ni bakate nta kibazo mugambe ko bekata nibaza ko vyo bavyiza batelefonye inimero nakubwiye do kwikete kuri urupapuro nyene hari ku nomero za immigration ziba ziriko kuri iryo keko rwa kabiri rya visa cyangwa ukazishakisha kuri website yabo ya officiel ukabatelefona ku munsi y'amasaha y'akazi ego n'ivyo gutelefona hanze birazimvye naho yo bari $100 mu minota 5 ayo $100 abagusevingiye ibwo gihugu itike yo mu 3 ayo $100 urumva umwe ufise 2900 utasesaguye bosinze ko bikwiye 3 mugabo itike one way
yino canke return, nimba basaba return n'amafaranga menshi uba wakatishije. Nuko kandi iyo utuza ukatisha ngo n'ahantu uzorara anatanda ibintu nk'ivyo, ngo n'amafaranga menshi uriko uratravelinga, sinzi ko murabibona. Rero iryo jana ukemura ukarita kuri telefone mugabo ukabika ayo yandi mafaranga, sinumva igituma utobikora. Haba hari kuri nomero canke no mukazirondera kuri, vyiza ni wokoresha inomero baguhaye kuri iyo vize ko ushobora kuba ari fake. Ashobora gusanga togenda bakayi telefone mugabo akaba ari undi muntu ari gupoza nko mu immigration, nk'umukozi wa immigration ngaha akaca kwishura ngo yirakwiye ngo amazina yawe saya naya ngo we nta kibazo, ugenda ukata indege ushije kuri website. Sinzi kaze kansubira sharing ngaha kumbure niba bishoboka, kugenda kwereka ko umusanzwe ushobora kwironderera wenyine. Okay, I'm sharing the entire screen. Ndi kuraba kuri ntuze ko byabonetse. Right. Mu ntekeze gatoyi, command. Nabyo mbona biri gusharing. Are you sharing? No. Bo kuko iratangaje nkagiye sharinga bikakubona n'ibishenga bikanga mugano kubera nazangira software yabo hagiye iracafise akaglitch, afise ubunenge n'ibisanzwe. Kiriza ke software zizimbutse zikora neza ugomba kuzigura. Iyi ni y'ubuntu bongo ni bifatiye byango bakuru cange bana abandi bari gukoresha Google, je ne sais pas. Sorry, mfise grippe gituma ngoma baranku nema mfise grippe mihangana ngoma gushare ndakwereka ko ushobora gusearching. Okay, let me see this time it's gonna work. No. This is ridiculous. Okay. Bon, reka ko no sharing just website ya visa. Immigration New Zealand. Visa de travail, immigration NZ. Can I come on show? Okay. Donc aha icyo nkora reka nsubire ndabe ko garuka mu gifaransa. Okay, ubona ko protocol mu cyongereza kugira binyorohe. Okay, gasiri mu cyongereza. Bo mu cyongereza nkeneye cyo nyine gukora, nkeneye kuja home, nkeneye kuja kuri home page canke page d'accueil. Aha nahashitse, hanyuma hashobora kuba umanutse kenshi na kenshi ama website menshi contact bazishyize hasi. Contact us, urabona ha contact us, and this is how to contact us. Niburi kiriya, check your visa application, search website, apply for refund, not leaving New Zealand expires when submit condition document. Ndi kurondera ngizi nimero umva hepfo wacasha pe numero. Ushobora telefone yayo yose muri izi sirazuma ngo izi zose ushobora telefone ngo cash na kibona kwi isa ne ya Auckland. Umva ko ziri kuri website officielle aho urayibona yanditse govt.nz. ugiye kuraba hariya hejuru muri title bar. Hanyuma izo muri zose kenshi na kenshi izo hanze ni ushaka ko plus 64 nimero 9 nabwo kwicenda ariyo muri Auckland. Urabona Wellington ko ari zine muri kiya kindi kintu yasavye hariya nk'ibi uyu muntu yavuze iki gisagara kiri kure cyane ya Auckland ibirometero 300 na cyezo kuba gifise intuze connect yacu. Okay, anyway, donc telefone nimero nk'ubu ndayi telefone ni samedi ntibanyishura. Bo uchuyi telefona hanyuma ngo if you do not speak English we can provide information in your language. Okay, call us and when you connect with an operator say the language you speak, stay online, etc.
donc utelefonye urabwira uri muvuga uri comfortable ntiwitinya abantu banumva nk'abanyarwanda canke abakongomani canke abarundi agatelefona ngo nkene kuvuga ifaransa wamuvugisha ukumva ari kuvuga ngo you see en fait des choses kugira ngo bon we comment ngo ikirundi akatuvuga ikirundi icyo mva ikirundi kirahanda mu interprete nanje murananerepeta kuri aba bantu urumva ko izi ndimi zose barazikora sizi gusa zanditse not your first language translation English not your first language translations boneza ko ari izi ndimi zihari ariko n'izi ndimi zirahari nkuko nabivuze voilà donc ni nakweretse iyi contact ufise ikibazo wo contact iyi ukaba telefona birazimvye nivyo guhamagara hanze ndabizi uri Burundi ariko gutanga amafaranga itike y'indege nyene bigusebeza itike y'indege amafaranga gutinde y'indege abarengeye ayo watanze mu telefona kandi utomboye ntihabe hari abantu benshi ku murongo barakwishura ningo bwabo bakakubaza izina n'ibiki bakabona kwidakora hanyuma bigaherera aho ngaho nivyo nashaka kuvuga nongeye kubisubira mu ryanyuma ntabwo ndi immigration advisor ibi ni opinion yiwanje ukene advice uworondera umu advisor muri aba bantu banditse ngaha ariko imbere yuko urondera muri aba wobanza ugakora research yiwawe kuri website yaba buri kintu kabisa gishobora kuba kihari ikindi hari n'akantu bita search ngaha ubona ko banditse example urumva ushaka kuvuga nk'ubu ukeneye gukora visitors visa ukeneye kuza kuvisita ukagenda kubona amacondition wandika just visitors visa muri research hanyuma chabiza visitors visa people traveling darara bacha bakwereka ama visitors visa ushobora gufata ujina n'izindi information nyinshi visitors visa ukaclickinga ngaha bakaca bakwereka amafaranga bisaba muri application umwanya bisaba 3 weeks bimwe nakubwira unushobora kurenza amezi 6 cyangwa 9 that depends n'ibisabwa if you spend up to 3 months darara partner hanyuma iyo ushyize mu nationality bakakubwira amakonde akubwira character unamevya x-ray kurukenera if you stay less than 6 months you do not 12 months you do normally need a medical certificate umba urenze 6 months ukenera x-ray urengeje 12 months ukenera medical certificate hanyuma character n'ibyabe nyene police certificate urengeje imyaka autant de jours je ne sais pas voilà nico nagira mvuge nkuko navyo sinorandira kuri Nouvelle Zelande kuko byinshi babitandukanye ariko ugiye no mu bindi no mu yandi ma uja kuri searching na yandi ma website n'ibindi byo guha abantu information kuri Google nuko rero mugira umunsi mwiza mugire bukena nziza hiyo ndaja kubishira kuri website kuri ntuzo yanje hanyuma abashaka mu birabe ariko mube maso burabibe merci beaucoup thank you much asante sana kereboha to South Africa. Okay, bye. Please leave some comment and subscribe. Abonnez-vous et laissez des commentaires.